mwigeme woba ufise uruhara mu iterambere ryawe, woba ufise uruhara mu iterambere ry'igihugu cawe, mu iterambere ry'umuryango wawe. Mwigeme uno musi wiravye wibona mwonde? Mwigeme uriko ukora iki kugira ngo uno musi ushobore kwiteza imbere, uteze imbere igihugu cawe ndetse n'umuryango wawe? Ivyo ni bimwe tugiye kuyaga muri kino kiganiro twateguriye Tuyage, akaba ari Jengabire Imana Honorine muri kumwe, ariko kandi sindi jenyene, ndi kumwe no tuza kuyagana ico kiganiro. Ndakuramukije Benitha. Urakoze cyane Honorine. Ego urameze neza nawe? Cane gose. Ego reka ndamutse abakunzi bariko baradukurikirana. Muri kumwe na Mugisha Krista Benitha, muri mugomba muyage, muri kumwe na Honorine kandi n'umugenzi wanje turakorana cyane. Sivyo none Honorine? Neza cyane. Ego tumwe tuyagire hamwe nk'abigeme muri rusangi Honorine. Iterambere ry'iwawe nk'umukobwa aho rihagaze, icyo uriko urategura kuri wewe. Donc niko numva no bivuga. Nivyo rero tuguma tuyagire hamwe mudukurikirane, utaragira sabone bikore kugira ngo ibiganiro byose tuzadukorera kuri No Repentance No Even TV bizoza biragushikira, ukore na j'aime na commentaire kugira ngo tubone ko turi kumwe twese. Ego uno musi Benitha hariho abantu bashobora kuba bibaze yuko umwigeme ataterambere afise ku giti ciwe. Donc no musi kamenga umwigeme ahari muri societe umenga n'umuntu wo kwisuzugura canke kwisuzestima. Nyine umukobwa ari hasi cyane ntibamwibandako canke ngo bashobore kuba bomuha nk'ikintu gikomeye ashobora gukora. Turamaze kubona ama example menshi ubu mu gihugu, ubu abakobwa benshi ubu barafise ico bamaze mu gihugu, ico bamari igihugu mu muryango en plus, n'ibintu dusigaye tubona cyane muri no minsi. Neza cyane. Ariko tugerageje gusubira inyuma muri kahise ku Burundi urabona yuko umwigeme atakibanza afise ahanini bivanye n'ingene bamufata, kuko kera uribuka yuko umwigeme hari ahantu atashika, yari afise amalimite, hari ibintu atategerezwa gukora, hari ibintu yari avuga ati ibi bintu ndabikoze nzoba nciye mu muryango. Aho twabona ko umwigeme ari umwigeme wo gusigara mu rugo, agatunganya utuntu, agakora utuntu. Ego en fait utuntu nyene umenga, ariko ntiyigera yibonaho umenga yoshobora gukora ikintu agatera imbere, akiteza imbere gikomeye, canke bijya bintu bikora vyakora abasaza babo. Donc ntabona yuko yobikora bivanye n'ikibanza bamuha. Rero donc ico nshatse kuvuga nuko uno musi mwigeme afise uruhara runini mu iterambere ryiwe, kandi apana mu iterambere ryiwe gusa, mu gihugu ciwe ndetse no mu muryango wiwe. Uno musi urabona abigeme benshi usanga bibeshejeho, kandi ugasanga bahebeshejeho n'imiryango yabo. Donc rero novuga yuko umwigeme arafise uruhara runini cane. Turabona abigeme b'abasoda par exemple nka Onela baramubonye kuri independance la fois passée 1er juillet. Urabona neza ibintu yakoze kari mu vy'amateka, kandi ari umwigeme, kandi birashobora kuba hariyo n'umugabo atokora bijya kora. Donc urumva ni kwa kuntu nyene harimwo ubabitahuye, kuko kera urashobora no kuba witaho ukavuga ati jewe ndashaka gukora iki kintu, ubwo ko ikibana warubayemwo abavyeyi kagusubiza bavuga ati wowe nta kintu ushobora gukora, nta ushobora kwishikana, rero tekereza. Rero ariko no musira bita yuko cyo kwivuga no musira abasoda, turabona abigeme bakora ibintu bitandukanye. Ubuzi en fait ubuzi bwose ubona yuko bwokora abahungu no musi n'abigeme bashobora kubukora kandi bikagenda neza. Rero novuga yuko no musi abigeme twarijukiye akazi, ariko kandi dukomeze nongera mbwira abigeme no musi atari na kimwe bari yumvira nukuri bikubita gashi babone yuko no musi bategezwe gukora. Niba nawe uri ngo niba nanje ndingo bikubita gashi, kuko ubu nta kintu na kimwe none Honorine uva kugiye ati woza umuduga. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu zoroshe. N'ahantu henshi ndabibona ibintu nyene bikomeye by'amaboko akomeye cyane, abahungu barabikora cyane. Urumva sinari nzi yuko hariho umukobwa yorinduka akaja mu modoka, amabisi ayasanzwe agatwara imodoka acanka abakonvoyeri. Donc ibyo twari tubizi ku bagabo, ku bapapa, canke ku basore, ariko abakobwa barabikora. Bon none nk'icyo twaruvuze kwitahura. Iyo uvuze kwitahura ushatse kuvuga gute? Bon, mvuze kwitahura ni kubona yuko uno munsi
bivanye n'ingene abantu bamfata canke n'ingene meze kwitahura ni mu gihe ubona yuko no ndafise ikintu nanje ntegereza gukora no musi nkagira ahantu ushitse nkagira ico nshoboye gukora uko niko kwitahura donc ni nka kurya wavuze no musi arabigeme bakora ubuzi bw'abagabo donc niko kwitahura avuga ati no musi nanje nitahura yuko amaboko yanje akora amaboko y'umugabo nayo umukobwa namye amaguru y'umugabo nayo umukobwa namye ubwenge bw'umuhungu n'umukobwa ni bumwe rero ndategerezwa kwitahura nkakora amaboko mu mpuzu mu mifuko ariko donc nkakora donc nkagira ico nkora kugira ngo nanje nshobore kwiteza imbere iyo mugihe rero wabitahura urumva ko atakintu na kimwe cyo kunanira gukora neza cyane rero jewe nk'ubu nimba nitahura ati genda umukobwa vraiment aciye ubwenge canke bon ageze basi kuba yo shobora kurondera akagira itaronse mu buzima kubera turabona neza ko hari abakobwa bibeshejeho ubu ishobora kubona umukobwa ipangiye ibana wenyene akafise n'akazi kiwiwe atakorera n'umuntu ugasanga aribeshejeho rero ubu yayitahoye rero bon iyo tuvuze kwitahura utahura iki tahura ko umuntu afise amaboko akomeye ufise ubwenge ufise n'inkomezi zo gukora ico cyose umva nyine wo kwifuza ko wokora donc utarinze kuraba ngo ninakora iki ono ninarantwenga nimwe nyene abantu bo abakobwa benshi bavuga ati kugaya ubuzi no munsi kumva umenga je sinokikorera amavuka ngo nje mwibarabara sinodandaza ibigori sinojana ukaribika ariko ari igihe wakoreye kandi mu minsi ze rikazoguhesha ikintu je numva ari ibintu biryoshe vraiment kandi bisanzwe urumva en fait abona yuko umenga sinofata umwanya ngo ndagiye kwibarabara ndicaye ndiko ndakora ndiko ndotsa ibigori abantu bontwenga abagenzi bontwenga rero nta kamaro urumva iyo kimeze uko rero Honorine sinumva ko ari hano nta mfite niba abantu bataritahura nta hantu washika n'ubundi hari n'abandi bakobwa no munsi bashobora kuba bakora ibintu ugasanga avuga ati bon jewe ku bukobwa bwanje ukuntu ndi myiza ku kuntu nsa sinshobora gukora iki ndahubwo ubuzi bwo mu biro wicare cyangwa ugasanga ntabwo ati je sinshobora kuhera nta kintu kimwe nshobora gukora ndi umukobwa ndafise umuntu amahera ndafise abavyeyi bampa amahera urashobora kubibaza rero akavuga ati nene iki kintu kivamo ryari ngere nanje hagigageze ego urashobora kuronka umuntu gutera intege ntago benshi bose baza baguca intege mugabo abaguca intege baba benshi rero iyo uronse n'umuntu numwe agutera intege urumva yuko uremye urumva yuko naca kintu urumva nyene uronse puissance kugikora hariho abantu bacana intege hariho n'abandi bantu nyene usanga agukomeje bivanye nawe aho aba yaravuye nukuri bon nagomba nsabe kuko hariho abantu usanga bakomezwa n'intahe z'abantu iyi ntahe igira icyo kwigishije kuko neza cyane hari abantu bigishwa n'intahe cyane urinda kudoda ku miti yaho nukuri reka ndabasabe nk'umukobwa vraiment yiyemera donc yitahoye nko babivuze agire ico yiyumviriye ko akibona ino video canke niyo yabona kino kiganiro yagira ico yiyumviye ko nk'umukobwa avuga ati nanjye ndashaka kuba iki muri societe ntarinze kuraba amajambo y'abantu canke ntarinze kuraba kanaka ngo mbone hari ikintu twihenda ukabona naka ararafise aho yageze nanjye ndashaka kumera nkawe ntumenye ati mbega none vyatanguye gute yaciye he cyo ngasanga ni wa muntu ahabwa ibintu wowe igakumenya ati nanjye ndakeneye kumera nka ntaka hari ico nakoze mu buzima bwanje donc sinkwiye kurera amaboko ndakeneye guhera kuri twa tuntu dutoyi kugira ngo niteze imbere ngira byinshi tworabirako bw'abigeme bigendeje neza cyane kandi bakamenyekana au niveau mondial kandi ari abarundi rero nukuri turabateye intege cyane turiteye intege nk'abigeme kuko ubu aho tugeze arumva yuko kera atarugamba twajako mugabo baba abigeme baraja ku rugamba yego kuko bon maze kumva yuko tumaze kuronka 50% n'abagabo bakagira 50% urumva ko dufite indi tugeze ku yindi mpemu donc nitwisizugure ntitubone yuko turi inyuma y'abandi ahubwo kajya gatoya uri kuriyumvira woherako karafise aho kazokugeza neza cyane donc rero tuko turangiza iganiro cacu nibaze yuko mwashoye kumviriza ariko rero nk'impanuro jewe shobora gutanga ariko kandi nanje ndazirabishako yego ndabateye intege umuntu wowe mukobwa uri ufise ikintu watanguye gukora bandaniriza aho nyene hama nawe ubona yuko utaritahura bon menya ati ndafise agaciro muri societe yego ati nkwiye gukora kino kintu nkwiye kugera hano hantu hama bigende neza cyane donc nturira amaboko
igihugu kiragukeneye, umuryango uragukeneye, ndetse nawe urikeneye kwiteza imbere, kwigeza ahandi hantu, kwibonera ahandi hantu. Ego je nizo mpanuro nobaha, ntibige kurera amaboko ngo nuko ari abakobwa bazokorerwa canke bazohabwa, biraryoshe nawe wiha. Ego.